bo icambere donc ushobora kubwira nk'abantu bari kwadukurikirana novuga yuko umuntu wese azi ko afite talent yo guhimbaza Imana ntiyicarike iyo talento yiwe kuko na Bibiliya irabivuga ego nivuga yuko ico dufise tugageze tugitange kugira ngo abantu bafashwe bahezagirwe hama ikinaco nshobora kuvuga donc mbwira nk'abantu nabatumira yuko kuri uwo munsi wa event ya kuko ari ubwiza budasanzwe ndahamagaye donc ubitwa wese Shalom bakunzi wa Robot Trust TV kuna musuri izina twaramse tugendera umuririmbyi wa gospel abice bigacika muri worship kuri no munsi twaramse tumugendera kubera yuko hari gikorwa numvise ngo ariko arategura muri no minsi iri imbere cyo gikorwa naco sinashaka kukigena kivugira ko direct ariko wewe nyene yoshaka kwitubwira igituma yoganisha gikorwa n'impamvu yatoye izina je nasomye so kuba umuntu rero tushaka kumubaza impamvu yo bateguye kino giteramo kizoba ku itariki ya 21 z'ukwezi wa gatatu turimo. Shalom shalom murakomeye ego turashima Imana mushaka kuvuga akazina kanyu kubana kwatura kuno munota mukivuga akazina kanyu. Yes, jene twa Nzisabira Belard amazina abavyeyi banyise mugabo izina Imana yamaye yo guhimbaza no gutazira ni Belardo de Worshiper. Belardo de Worshiper. Wow. Okay, Belardo kuna musuri izina turamutubwira tukushaka kukubaza impamvu iyi yateguye evenement kuri ya date ya 20 z'uko gatatu ese ushaka kutubwira ingingo nyamukuru watumye organiza ijya evenement izoba 20 bo ico navuga evenement cyambere yitwa igihe kirageze kandi niki nateguye mu buryo bwo kwereka abahimbaza Imana yuko dukwiye kubikora mu kuno mwema ego tukareka donc ibintu by'ama prestige imbere y'inyonga z'Imana mugabo tukagira ikintu kinezera Imana ya niyo numbero nyamukuru. Sawa Belardo turumva yuko vraiment evenement yateguye ufise intumbero nziza kwa kunzi bo gutazira kwa kunzi bo muri music ya gospel bakunda gutazira kandi nawe n'abatumiye vraiment n'abantu batazira neza nabonyemo ba Chris wo muri SMS nabonyemo Dorothée nabonyemo n'abandi vraiment sincho novuga none Belardo nko batakuzi bashaka kumenya esko maze ko indirimbo ziwe wenyine cyangwa bo indirimbo puno mama sindakora ziwanje ariko harizo nakoze kera mugabo sinashimye ko zija ku rubuga rwa YouTube kuko hari utuntu kanaka ntarakosoramo ya ego okay Belardo urafise indirimbo wakoze ariko nturazi shira ku mugaragaro kuri channel YouTube no kuri nimero zose none ngo ari tuntu mutarahindura utwo tuntu tosha kumara igihe kirekire cyangwa ni vuba twitege bishasha kuri wowe bo ico novuga mwitege inyuma ya event ndasohora donc igikorwa cyambere ego muzo nsanzwe mfise nizo nakoze kera ariko sinashimye ko ndazishira hagaragara kubera hari mu tuntu urumva nshaka nyene gukosora kandi hariyo n'utundi tuntu donc shaka kuzoshiramo kuvyerekeye izo ndirimbo zanje hama mugabo inyuma ya evenement inyuma y'igikorwa muzobona ibikorwa vyanje bigihagaragara haba ama video cyangwa ama audio muzebona bakunzi muko batura kuno munota adusezeranje ikintu kimwe yuko inyuma evenement tuzobona indirimbo ziwe n'ama clip video yiwe n'ama audio yandi azosohoka. Okay, binacakubaza Belardo none mu ndirimbo zawe ukurakora eske zo uri wenyine cyangwa zo ufise n'abandi bantu muzamuri kumwe mbo cyo novuga ko ari nkibanga ya nibanga gusa nobwira abantu namwe gabamenyesha makuru ko mwo kwitega si yari ciwonjeje nyene ni bon nimba ari collabo ni bon ya mani surprise dufitiye ase gutubwira impamvu wari bakoranya ko ni surprise nje nditeze yuko izozo ziri gutazira vraiment guhagije. Okay Belardo ndacafisa kandi kantu nshaka kukubaza
baratanga kuririmba ryari? jewe natanguye kuririmba muri 2016 ego 2016 urumva haheze imyaka 4. Okay, muri 2016 eske hari abandi bashaka gufosinga ibintu nko kuririmba ariko akayikoresha mu bundi buryo atari gutazira Imana akakoresha mu kuririmbira ibindi bintu, eske uko wese mu kuririmbira Imana wo? bo igituma nahisemo kurimbira Imana cyo navuga coco jewe nkitangura kurimba muri 2016 sinaririmbye gospel, natanguye ndirimba secular. Ego ndafise na song nakoze ico gihe nakoranye na King Plata, sinzi ko mumubona King Plata w'umunyamwema, twarakoranye mugabo inyuma y'ivyo onye sinzi ingene nashitse mu Mana. Urumva nisanze ndi mu gakiza, hama nisanze mu gakiza ndamara ikintu c'umwaka muremure ndiko ndiga ibintu vyo kuririmba, hama niwe rero urumva naca nangura kuza ndakora igikorwa canje ca praise and worship, ico guhimbaza Imana. Ca ndasezera ibintu vyo kuririmba ibintu vya secular kuko nabonye yuko atari ubwo buzima bwanje, sivyo Imana yangeneye muri uwo mwanya, ariko ico yari yangeneye nuko nari mwe kuyihimbaza hama abantu bakakira ubuzima buva kuri jewe. Okay, biratubwiye yuko utaririmba gospel mu bwa mbere, watanga kurimba secular mu bwa mbere. Eske niye changement wabonye umaze kuva hari ahantu waruri no kuza kuririmba gospel, niye challenge wabonye mu buzima bwawe, n'icyo cyagutumye wumvira yuko utanga kuririmba gospel ntubana n'uririmba secular? Bo ico navuga ca mbere kugira ngo nshobore kuva muri secular nje muri gospel, nahuye n'umukozi w'Imana yasanze ndiko ndagira ama repetition, nagira nje muri studio kuko umunsi ndibuka hari vendredi, lundi nacanja muri studio, acarambona ndiko ndagira ama repetition. Urumva ngira nje muri studio aramamagara aratangura kumbwira ibintu byinshi ngo je nduririmbira Imana iki niki ndamwumviriza. Mugabo umunsi namara kuja muri ivyo bintu vya secular maze kubivamo niyo nabonye agaciro ko kuba mu bintu vy'Imana, kuko navuze ni iyo nihenda sinumvira umukozi w'Imana cyane sinumvire Imana, simve muri ivyo secular nje muri gospel puno mama nariko ndi mu bundi buzima butarebwa, ariko ubu mbayeho neza ndashima Imana mu guhimbaza no mu gutazira, ndabona ibintu vyiza cyane gose. Novuga yuko challenge nabonye ni nkiyo onye ego, kuko iyo ngoma muri ivyo vya secular puro mu masene ko ndiko ndabona ubwiza bw'Imana kuri jewe, ariko no musi ndashima Imana hongeze kuko ni Imana yahangejeje ahantu ikabirikirana nshoboza ikabaranyemere ko nokora nino evenement, kuko ni evenement yanje ya mbere nkoze. Event yawe ya mbere ukoze, urize yuko azoba ari event izoruta n'ama evenement yandi wowe wasanzwe waragiyemwo, ko ari witegura we ni evenement wijeje abantu bazoza kuri date ya 21 yiko bazosanga ubwiza burengeye ubwo bari kusanga handi hantu bari kugenda. So Belagdo nigiki ubwira nk'abantu kagukurikira kuri no munota kuvyerekeye music yawe, aho usanzwe uririmbira mu rusengero, eske nigiki ubona yuko muri wewe uyumvamwo ko ushobora kuzokora iminsi iri imbere, niki uzohindura muri music yacu gospel? Bo icambere donc ushobora kubwira nk'abantu bari kwadukurikirana, novuga yuko umuntu wese azi ko afite talent yo guhimbaza Imana ntiyicarike iyo talento yiwe, kuko na Bibiliya irabivuga. Ego nivuga yuko ico dufise tugageze tugitange kugira ngo abantu bafashwe bahezagirwe. Hama ikinaco nshobora kuvuga donc mbwira nk'abantu nabatumira yuko kuri uwo munsi wa event kuko ari ubwiza budasanzwe. Ndahamagaye donc ubitwa wese iyo bafise ingwara, kutabona, kutavuga, kudatambuka, mu guhimbaza no mu gutazira azobona igitangaza, kuko n'uwo muntu atabona canke atavuga canke adatambuka arakeneye guhimbaza Imana, mugabo kubera adafise iyo moyo yo kubona biramugora guhimbaza Imana. Mugabo Imana niyo mugira ubuntu agayishurirwa canke akabona canke agatambuka canke utumva akumva, azokumva muri reka rahimbaza Imana, ibiri muri wazo biserura bishira hagaragara. Okay, merci Belagdo. Okay, ushaka kutwibutsa genzi babiri vraiment ni bonzi ako nko dukurikirana, ushaka kutwibutsa aba invite wawe kuri munsi abari kuri rya fish nabonye nuko bamunsi ndabibuka, ushaka kwibutsa nkana kwa dukurikirana ukabibutse abaho n'abatumiye
bazoza gufasha muri rya munsi wa 21. Yeah. Donc wa mbere hazoba ari Chris Basubi wo muri SNS, hazoba ariyo na Dorothée, hazoba ariyo Rebecca, hazoba ariyo Greta, hazoba ariyo Bonaventure, hazoba ariyo n'abandi batashe kuja kuri affiche, hazoba ari uwitwa Esther n'abandi. Yeah. Okay, abo bose nawe wumvise Greta mengo ndamuzi nawe na Greta Holy Center. Okay Biragdo nashaka ndakunda gusabe ushaka kunshikiriza ko gaturirimbira gato kugira ako ategera kuno munsi babone yuko byukuri wo twagendeye tutibeshe abo twagiriye kuri abandi nyene tuteza kugenda aho kuraba uno munsi. Ego nacho kama sio wewe ningekuwa wapi mimi, kama sio wewe ningekuwa wapi mimi, umejawa na rehema na tele. Baba, mimi ninakuabudu. Baba, mimi ninakuabudu. Mbele zako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu Baba. Thank you. Wow. Vraiment frère, urampezagiye cyane gose. Merci ko nakanyo kanya waduhaye kwa twemere yuko tugusanga huri tugakorana no munsi cyo gushimiye cyane gose. Merci beaucoup ivuye ku mutima. Kunzi wa Robo Trust TV, umutumire wacu yari Belard Dodo Shipa, hamakuri mikro hari D Rap, hamakuri kamera hari John Mabu. Yeah man.